Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Muhuza TV. Ndagwaye kaze rero muri ano makuru aho uherereye hose mu Burundi, hanze mbeze igihugu c'Uburundi nko ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure. Akaba ari amakuru tugiye kugaruka ahanini kubiriko biravugwa bigezwe ko mu gisata c'umutekano ndetse n'agateka kazina muntu. Ni mu gihe ibiriko biraba mu gisagara ca Bujumbura ngo birengeye ubwenge bwa muntu. Mwakavuga ko General de Brigade Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura akwiriye guhaguruka agafata mu minwe kino kibazo agatabara abanyagihugu biwe. Ni mu gihe kandi abo bavuga ko umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana agomba guhaguruka gusa kandi agafashanya n'izindi nzego z'umutekano ndetse cane abakora mu gipolisi kuko ngibi bintu vyo birakabije cyane. Ni mu gihe nkuko benshi babizi hariho intumbero yo gucunga abanyagihugu CNDD-FDD ngo yibaza ko batayiyoboka. Hariho rero imbonera kure zagiye ziranyenyagizwa mu makaritsiye atandukanye y'igisagara ca Bujumbura. Izo mbonera kure zica zinjizwa muri komite z'umutekano, mu nyuma ugasanga izo mbonera kure zirafise ububasha busumba kure ubw'igipolisi. Haba ku murango haba mwijoro izo mbonera kure ziragendana motora nkuko bimeze ku bajejwe umutekano, zirakizura nubwo zo atankoho zihabwa gusa. Bamwe banavuga ko ziba zifise amategeko yazo akakaye cyane abanyagihugu baba bagomba kugendera ko. Turaza kugaruka ku vyabaye mwijoro mu gisagara ca Bujumbura aho umwe yigize igihangange mu mbonera kure yihaye inkumbi agakubita abana ndetse akanabagiriza ko basumira urusaku umuhari witwaje ibigwanisho barizwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Red Tabara. Ibi byose tukaza kubigaruka ko ni nkuko kandi tuza kugaruka kubiriko biravugwa mu ntara ya Kirundo aho hari umupastori w'urushengero yikekwa ngo gusuma urusaku yoba yarafashwe. Uyu yafashwe n'inzego zigendereza zifadikanije n'inzego n'urwego rw'igipolisi. Uyu bakaba bamushinja ko ngo yoba ari umunyarwanda yoba araje gusumira leta ya Kigali urusaku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba yarafashwe. Byose tukaza kubigaruka ko n'ingene yoba yarafashwe. Ni mu gihe impapuro zimuranga yerekanye yazihawe mu mwaka w'ibihumbi 2003 n'ubushikiranganje bwari bujejwe gutahukana impunzi ico gihe bwari burongowe na Jean Marie Ngendahayo. Uyu bikaba bivugwa ko yavuye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Dosiye yiwe yagiyemwo ivya politika ariko umushikiriza amanza nta vyagirije bikwiye afise, ariko bamwe bakavuga ko agomba kuguma apfunzwe. Akaba ari abakora mu rwego rw'iperereza ndetse n'igipolisi bavuga ko yoba ari umusumyi w'urusaku. Ese uyu ninde? Vyose turaza kubigaruka ko muri ano makuru yacu ku buryo burambuye. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa nadushikiriza usangiza kandi no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze imbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Abanyagihugu baba muri karitsiye Jabe mu gisagara ca Bujumbura baratabaza umukuru w'igisagara ca Bujumbura, bagatabaza inzego z'umutekano zikomeye ndetse gushika mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko ngo umutekano wabo urabangamiwe ku rugero rudasanzwe. N'umukuru w'imbonera kure muri iyo karitsiye yitwa Askinas Nyandwi afadikanije n'indi mbonera kure yitwa Vianney. Zino mbonera kure zitwa ko ziri muri komite y'umutekano ngariko ivyo zikora nivyo nyene bihungabanya umutekano w'abanyagihugu. Ni mu gihe kwa gatandatu heze genekerezo y'umunani ku kwezi kwa gatandatu y'umwaka w'ibihumbi 2024 inyuma gato y'isaha 2 z'igitondo hari abana batatu b'abahungu bo muri karitsiye Jabe bafashwe mu gihe baravuye kuramutsa mugenzi wabo bigana. Abo bana bariko barigina ko baheruka guheza ikibazo cyo mu mwaka w'icenda. Bariko barata niho bahura rero n'umukuru w'imbonera kure muri Jabe uwitwa Askinas Nyandwi yari kumwe n'imbonera kure bagendana yitwa Vianney. Uyu Nyandwi ngo yabaye nk'uwamagara bano bana atangura kubaryoshya ngo agomba kubagurira inzoga bita Sapolo. Amaze kubashikira neza yaduka abadedaguza ngo bavuye hehe. Nabo baravuga ko ari abanyeshuri baba mwijabe bavuye kuramutsa umugenzi wabo. Askinas ati murabesha mwebwe muri aba Red Tabara. Aja ko atangura kubahuragura afatanije na Vianney. Abana barakubiswe barashaya urengana abaza cara bavugira.
abwira Askinase ko ariko arabarenganya. Uyu nawe nyene aca arafata arakubitwa kugeza aho bamuca agace k'ugutwi. Abanyagihugu bo mw'ijabe nabo baciye bashwa baduka kuza kuraba ivyari vyo kubera induru bariko barumva, baragerageza gutabariza abo bana birananirana. Abajejwe umutekano barahashitse nabo nyene biragurana rwose. Ubujejwe igipolisi aho mw'ijabe yagize aravuga, Askinase Nyandwi amwishura ati iyo nkoho witwaza wibaza ko wantanze kuyikorako, ivyo ujejwe nivyo nanje njejwe, reka kunyinjirira mu kazi. Umupolisi abonye arengewe ahamagara mugenzi we atwara igipolisi mu Nyakabigaraza. Abapolisi baca bafata umugambi wo kuja gupfunga abariko barakubitwa, babajana mu gasho mu Bwiza, aho ngo hari mu nzira yo kubakingira kubera batinya ko Askinase yohava abasanga mu mihana yabo. Bukeye babana b'abahungu n'umwe yabatabariza bararekuye barataha. Ivyo vyabaye bamwe mu bajejwe intwaro barorera, abandi banyegeye kubera bise batinya, bose batinya Askinase Nyandwi. Imbere yiwe ngo nta jambo bafise, baratinya ko ababurira isoni mu bantu. Ubundi se uyu Askinase Nyandwi yoba yazananye hehe? Nkuko natanguye mbivuga, hari imbonerakure zagiye zirashirwa mu banyagihugu mu ntumbero yo gucunga abanyagihugu. CNDD-FDD yibaza ko batayiyoboka. Hari imbonerakure rero zagiye ziranyenyagizwa muri ayo makarizo atandukanye. Izo mbonerakure zica zinjizwa muri komite z'umutekano, mu nyuma ugasanga zisigaye zifise ububasha busumba ubw'igipolisi. Haba ku murango haba mw'ijoro, Askinase Nyandwi agendana motora nk'uko bimeze ku bajejwe umutekano. Mw'ijoro arakizura, agahagarika abantu agakubita bashatse. Ngo ntatandukanya abagabo n'abakenyezi, abato n'abakuze, uwashatse wese arahuragura. Askinase na bagenzi we ngo bafise ikibuga bakorerako ahari koperative Sangwe yabo, aho bahise mw'ikosorero, ngo nico kibanza cyo gukubitiramwo umunyagihugu atacamira. Umugoroba ugeze naho abafise imiduga nabo bategekwa kuyibika hamwe, maze Askinase na bagenzi we bakitwa ko bayirarira. Uwufise umuduga wese kandi afise amahera ategerezwa kubariha. Ayo nayo izo mbonerakure zikuramwo yo kuguramwo izo nzoga za Sapol. Ku mugoroba ugasanga ziraborewe, zigahera aho zikubita urengana wese. Umunyagihugu uti twuzuye ubwoba bwinshi cyane. Abanyagihugu bo mw'ijabe bavuga ko basigaye babayeho mu bwoba bwinshi. Hari n'uwavuze ko umugoroba ugeze ntawugicaruka hano. Turatinya ko bafata ku nguvu abakenyezi bacu n'abana bacu. Nta mwana tugituma ku mugoroba, mu gatondo ugize ngo urazinduka izo mbonerakure zica zigufata. Twaragowe ubu hano umengo ni mwibohero. Turasavye rwose Maire de la Ville adutabare, nadukurireho uwa Askinase Nyandwi. Nta mutekano yaje kuduha, ahubwo yaje kuduhungabanya. General de Brigade Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura ngarakwiriye gufata mu minwe kino kibazo, agatabara abanyagihugu bo mw'ijabe. Bino bintu ngo birateye isoni, aho imbonerakure yiha gukubita abanyagihugu ko ishatse igasuzugura abapolisi n'abajejwe intwaro. Ako ngo kaba ari akajagari kabi cane nkuko bigenda bitangazwa n'abantu benshi. Ni mugihe kandi mu gihugu hose ngo hatabura imwe mu mbonerakure n'ubundi yihereza ububasha busumba ubw'inzego z'umutekano, igakubita bishatse, igahohotera abishatse kugira ngo n'ubundi ibone uko ibakuramwo amahera. Ibi byose bakabikora kubera amahera baba bashaka gukuramwo abantu. Nemwe kandi nkuko nababwiye, mu ntara ya Kirundo hari umupasitori afunzwe. Uyu ni umupasitori w'urushengero witwa Gusuma Urusaku. Amoni Binagana, pasitori mw'ishengero rya Methodiste Libre rya Kajaga muri komine Mutimbuzi, intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi, arapfungiwe mu ntara ya Kirundo kuva mu kwezi kwa gatanu. Uyu yagirizwa ngo gusuma urusaku no gukoresha impapuro zitarizo. Uwo mupasitori arahakana ivyo yagirizwa. Kubwabo mu muryango wiwe, abajejwe ubutungane mu Kirundo ngo nta kindi bakeneye atari ukumukuramwo amahera. Pasitori Amoni Binagana yapfunzwe kuva ku igenekerezo ya 30 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2024 muri parake ya Kirundo, ubwo bamwegereye yungururijwe inyuma yo kumara iminsi 9 mu gasho k'igipolisi c'intara.
we n'uwundi mupasitori bari bagiye mu gikorwa cyo kuvuga ubutumwa mu Kirundo bashitse ku rugo rw'umudandaza Bitanagira. Pasitori Amoni Binagana yaciye ahagarikwa, niko ababibonye bavuga. Umukenyezi w'umudandaza yatowe ko amatoni 2 y'ikawa ku igenekerezo ya 21 Rusama. Uyu kandi akaba ari umunywanyi w'ishengero Methodiste Libre. Amasoko yacu akavuga ko igendereza ryiketse ko Pasitori Binagana ari umunyarwanda. ngo bariko baravugana, igipolisi n'igendereza ryiketse ko Binagana ari umunyarwanda bisanzwe, ariko avuga nk'abanyamurenge, ariko uri kuramwumviriza. Uwo mupasitori yarerekanye impapuro ziyo kugira ngo yisigure, ariko vyose biba ivy'ubusa kubw'amasoko mu gipolisi. Uti yaratanze ikarata ndangamuntu yiwe, ariko indongozi z'igipolisi n'izigendereza zamwiketse ko akoresha impapuro z'amagendu. Bamaze gusuzuma vyabonetse ko urwo rupapuro rwatanzwe n'inzego zabigenewe. Ntituzinga impamvu agipfunzwe. Kubw'umuryango wiwe, Amoni Binagana ni umurundi yavukiye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Yahungutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri imbere yo kuba mu Kazagaho akorera nk'umupasitori wo mu ishengero rya Methodiste Libre. Impapuro zimuranga yerekanye yazihawe mu mwaka w'ibihumbi 2003 n'ubushikiranganji bwari bujejwe gutakwa n'impunzi ico gihe bwari burongowe na Jean Marie Ngendahayo. Ni mu gihe amasoko mu butungane avuga ivyagirizwa Binagana bitagira ishingiro. Umushikirizamanza wa Repubulika ariko adindiza urwo rubanza kugira ngo akura amahera muri uwo mupasitori. Ati turazi ko ari vyo bakora kugira ngo batunge n'ingoga, niko bamwe mu bacamanza ba sentare nkuru y'intara bagaragaza umubabaro. Ni mu gihe ku igenekerezo ya 6 Ruheshi, Amoni Binagana yarengutse muri sentare nkuru ya Kirundo. Ingingo sentare nkuru ikaba yategezwa kumenyeshwa ku munsi w'ejo nk'uko amakuru abivuga. Ngo vy'ukuri birateye isoni. Twamenye ko umushikirizamanza wa Repubulika n'icegera ciwe hamwe n'urongoye sentare yo kuri uwo wa kane bariko basaba ibituriro mu pastori. Dosiye ngo yagiyemwe vya politiki, ariko umushikirizamanza nta vyageje bikwiye afise. Niko bamwe mu vyegera vy'umushikirizamanza bamenyesha, bakavuga ko batabona impamvu umukozi w'Imana aguma apfunzwe. Ngo ntiryari irya mbere kandi Pastor Amoni Binagana aja mu Kirundo mu bikorwa vyo kuvugayo ubutumwa, ariko kuri uwo munsi akaba aribwo yafashwe nabo mwigendereza ndetse n'igipolisi bafadikanije nabo bakorera ubushikiranganji bw'ubutungane, baramuhagarika kugira ngo barabe ngo ingene bamukuramwo amahera. Aya niyo makuru yacu rero yagezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tucikanwa n'abadushikiriza, usangiza no makuru bagenzawe aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi y'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV, Imana ibahezagire.